Reka nanjye rero kompa aka kanya mugorora ibiganza turamukanye mwese umuntu wese aherereye turabahaye gake iwacu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amina. Imana irakoze kandi dusubiye kwikengurukira gusubira kuduha aka kanya gusubira kandi dusangira amajambo y'Imana. Ndabishimiye Imana gose ariko kandi nkasubira nkashimira n'uyu murongozi yasubiye kunyiyumvira ko kugira ngo iki gitondo kuri bamwe canke ku wandi ari umugoroba dusubire twibukanye amajambo y'Imana, dusubire dusangire amajambo y'Imana. Rero Yesu yakoze, ndafise ijambo ejo namye ndiko ndasoma amajambo y'Imana nk'uko twama tubikora. Rishobora kuba ari ijambo wasomye hirya y'ejo canke wasomye mu ndwi yaheze, kuko ubu muri iki gihe turi mu gihe co kwibukanya. Twibukanye muri uru rugendo. Bibiliya iravuga ngo uko iminsi ishishikara kuba mibi namwe mushishikare gukorana. Imana ishimwe ko yashizeho ubundi buryo bwo gusubira gukorana, kwari kugira ngo dushishikare kwibutsanya ivy'uru rugendo turiko turaja mw'ijuru. Rero Imana yarasubiye gushira ijambo ryo mu mutima wanje, nca mbona rero kugira ngo kaba karyo kugira ngo dusubire kandi turyibukanye. Nuko rero abafise Bibiliya nimwugurure Bibiliya, Zaburi igice ca 25. Zaburi igice ca 25 turasoma ku murongo wa 14. Ni igitabo coroshe kubona. Twibukanye iryo jambo. Zaburi igice ca 25 ndasoma ku murongo wa 14 wonyene. Ndibaza ko twamaze kuhashika, dusome mu izina rya Yesu. Ibanga ry'Uhoraho rifiswe n'abamwubaha, azobereka isezerano ryiwe. Amina. Amen. Amina. Ngira mwese mwahabonye, ni ijambo tumenyereye ariko rikubiyemo amajambo abiri meza cane nagomba dusangire kuri uyu mwanya. Bibiliya ivuze ngo ibanga ry'Uhoraho rifiswe n'abamwubaha, ngo kandi ntiyagarukiye aho, ngo azoca bereka isezerano ryiwe. Imana nihabwa icubahiro. Amen. Muri iki gihe turakeneye abantu bari mw'ibanga ry'Imana. Ni ivy'ukuri tugwije abakristo benshi kandi ni vyiza cane. Tugwije abantu bariko barihana, abantu bariko barashishikara, ni vyiza cane. Mugabo muri iyi minsi ndiko ndasenga Imana, ninginga Imana nigwize abantu bafise ibanga ry'Imana. Biratandukanye ko umukristo ari umukristo amaze imyaka 30 mu rushengero akaba ari byo yirata, cyangwa amaze imyaka 40 akaba ari byo yirata, cyangwa n'umaze 10. Sinzi umuntu wese afise imyaka amaze mu ngoro y'Imana, ariko maze iminsi ndiko ndiyumvira kuri iri jambo, umukristo ari kugira ibanga ry'Imana. Abo nibo bantu Imana ikeneye muri iki gihe, abantu bagenda n'ibanga ryayo, abantu bafise ibanga ryayo, kuko abo bonyene nibizohishurira isezerano ryayo. Mwese mu migabane murimwo, mwese aho muherereye n'abanyumva ntazi, ndabifurije muri iki gihe tugezemwo umuntu wese agendana ibanga ry'Imana. Umuntu wese agira ibanga ry'Imana, kuko ni waba umunyamabanga w'Imana niho izokwereka isezerano ryayo. Narasomye hajya muri Matayo, ariyo umukozi w'Imana yitwa Simeon. Yari umuntu yaba mu ngoro y'Imana akorera Imana, muramaze kumusoma. Hanyuma ngo umunsi umwe ngo abwirwa na Mpwemu Yera ati wewe ntuzopfa ntakweretse agakiza. Urumva abwirwa ikintu ari mw'ibanga ry'igikorwa, ariko arakora igikorwa, kandi ndibaza ko yari kumwe n'abandi bakozi b'Imana bari kumwe mu gikorwa, ariko ngo uyo yari afise ibanga muri we.
musomye ijambo ry'Imana ngo muhemu yera yaramubariye ngo ntuzopfa ntakweretse agakiza k'Abisirayeli. Turahiriwe, murahiriwe mwebwe mufise ibanga ry'Imana, atari mwaba abakristo baganya, atari ba bakristo bamwe bahagaritse umutima, atari ba bakristo bamati biracitse ejo ntituzwe. Oya, nimuhagarare neza muri Kristo Yesu. Yaradusezerera ko abamwubaha izobashitsa kwibanga, izobanga ryayo kandi kazobashitsa ko amasezerano. Simeyoni nawe tutarinze kuhasoma, muramaze gusoma aya makuru ngo umunsi umwe ari mu ngoro y'Imana ngo mpemu yera caramubarira ati ngo haguruka rero ndakujane ndakwereke ryabanga nari narakubariye. Ngo abona Mariya na Yosefu bazanye wa mwana yari akivuka yitwa Yesu, ngo akimukikiye muhemu yera ngo acasenga ari muri muhemu ngo ndagushima Mana kushikije ivyo wari warambariye, none umusavyi wawe umusezeye amahoro, ndagiye amahoro. Coma muri iyi minsi abantu bakagendana ibanga, abantu ukagira ibanga ry'Imana. Ngo acaramuhanurira Mariya atuyu agiye kuvuka azokiza abantu benshi, kuko mpemu yaramubwiye ko agakiza azokabona kiriho. Maze ngo acashima Imana avuga ati uransezeye amahoro. Ese icoma na twebwe kugenda n'ibanga ry'Imana tukazogera ikindi gihe umwami akadusezera amahoro. None ikibazo mfise muri iyi minsi, hari abantu buzuye amaganya, hari abantu buzuye umubabaro, hari abantu buzuye ibibazo bitandukanye, ariko nagomba duhindukire muze turondere Imana, kuko ibanga ry'Uhoraho Imana irakeneye abanyamabanga bajana nayo kugira ngo babone isezerano ry'Imana. Niryo jambo mfise, tugomba kuzobona isezerano ry'Imana. Dufise ibintu byinshi Imana yadusezeraniye, dufise ibintu byinshi Imana yatubariye, izoduha isezerano ryayo. Ndasoma hariya naho tutarinda kwasoma, hari aho dusoma naho tudasoma. Nsomye mu Itanguriro igiye muri igihe gice ca 18, Bibiliya irambwira neza ngo Aburahamu ngo ari kumwe n'abamarayika ngo bagiye gukora ikintu Sodomu, ngo maze ngo abamarayika barivugana ati ngo mbega hari ico twokora tutabwiye umusavyi wacu yitwa Aburahamu. Aburahamu yari yakiriye abamarayika, ariko kandi baravuga bati nta kintu dushobora gukora, tugiye mwibanga kandi tugiye gukora ikintu muri Sodomu, ariko turafise umusavyi wacu dukeneye kubwira ibanga tw'ivyo tugiye gukora. Murasoma hariya neza ingene Aburahamu ngo amaze kuvyumva abamarayika bamubwira ati burya rero tumanutse Sodomu kandi tugiye kwiturira, twumvise induru ziraho, twumve ko zihuye n'ivyo turiko turumva. Aburahamu mwaramuvuze ingene Bibiliya yagiye aravugira abanyabyaha, kuko umuntu afise ibanga ry'Imana hari igihe uvugira n'abanyavyaha. Maze ngo Aburahamu abwira abamarayika ati ngo mbega hoboneka 50 ho vyogenda gute nimubagira imbabazi. Aramubwira ati bire babonetse twobaharira, murazi ko yamanutse gushika kuri 10 arabura, ariko aca aravuga ati naho mbuze hariho mwene mama ari hariya n'umugore we n'abana biwe, ndasavye muze mubankurire. Kubera iki? Loti buge yakijijwe nuko hari umunyababanga w'Imana. Iyo hatagira umuntu afise ibanga ry'Imana yitwa Aburahamu, Loti yaragiye mu bandi, ariko baca bamubwira ati uyo wewe turamugukuriraho, nyaruka te turamanutse we guma hejuru, turamanutse. Mugabo rero Loti turamugukurirayo n'umugore wiwe n'abana biwe. Kubera iki? Kuko hari umuntu umwe yarafitanye ibanga n'Imana. Niwagiranira ibanga n'Imana, hari abanyabyaha bazokira, kuko Imana izobiguhishurira, Imana izobikubarira, hanyuma abo bantu bashobore kurokoka. Kindi cyambere twumva rero tuca dusoma ahantu tutangura gusoma, dusome hajya mu Migani igice ca 3 icambere. Niko ndaca kumayankwira ngo ndagushitse kuri iryo jambo n'intumbero yayo. Sinzi ko twashitseyo Imigani igice ca 3 umurongo wa 32. Imigani igice ca 3 ku murongo wa 32 turasoma mu izina rya Yesu. Kuko ibidambidambi n'igisesema k'Uhoraho, murongo narondera rero, ariko abagororotsi bo asa ibanga nabo, Imana ntihabwa icubahiro. Amen. Abagororotsi bo muvyumve, Bibiliya ivuze umugwi umwe.
nifuza ko no kwisangamo nawe kwisangamo. Abagororotsi bo isangiye ibanga nabo. Ikintu ca mbere mu myaka tumaze mu ngoro y'Imana, bantu b'Imana, muze twigishwe kugororokera Imana. Umuntu yicara amenya ati jewe narihanye, jewe narakiriye Yesu, jewe ndiko ndarondera Imana, jewe ubu mugororotsi mu mugabane uzogwaniramo kubamwo. Gwanira umugabane wo kuba umugororotsi, gwanira umugabane wo kugororokera Imana naho bigoye. Gwanira umugabane wo kugororoka. Bibiliya ivuze ngo abagororotsi bo nibo isangiye ibanga nabo. Nimba ugororokera Imana, nta kabuza Imana muzosangira ibanga. Kuko abagororotsi, Bibiliya ivuga ngo nta kintu Uhoraho azoshobora gukora atibiye akabanga abagororotsi bayivugisha, abasavyi ivugisha. Nta kintu Imana ishobora gukora. Mwene data, humura. Nimba twaragororokeye Imana, nimba twarakoreye Imana, ntihagire ikintu na kimwe kizogutera ubwoba, kuko nta kintu na kimwe gishobora kudushikako Uhoraho atitwibiye akabanga. Mana yacu nihabwe icubahiro. Ndafise ifuhe ryo kwifuza kugororoka. Naho ibintu vyogena birangora, naho ibintu vyogena biraguma, ndafise umutwaro umwe mu bugingo bwanje. Nama nabwiye Imana nti Mana, ndagomba kukugororokera. Nyigisha kugororoka. Mpwemu yera mpana, mpwemu yera mpanura, mpwemu yera nkarira, mpwemu yera ngendera. Unyigishe kugororoka, kuko niho hari umutahe. Nta kintu Imana ishobora gukora itibiye akabanga abasavyi bayivugisha. Nukuvuga ni n'abagororotsi. Nimba Imana yaramaze kwishira ku murongo ko ata kintu ishobora kubera kuhagarika umutima none, kubera iki duhangayika none? Nimba Imana ata kintu na kimwe gishobora kudushikako, naho Satani yoba yapanze imipango, n'abadayimoni bopanga imipango, menya yuko dufise Imana ihagariye hejuru y'umugororotsi, ko ata kintu na kimwe gishobora kudushikirako Imana itavuganye n'umugororotsi musavyi wayo. Rero nagomba nakuri dukura umutima ku bintu duhagarika umutima. Hari ibintu biduhagarika umutima bya misi yose. Je narageze no kubwira n'abantu, namabwira nti jewe kirazira mu vy'Imana yanyigishije, kirazira ko nsengera ivyo ndya, kirazira ko mpagarika umutima w'ivyo ndya n'ivyo nambara, kuko Yesu yaramaze kuvyexonera. Exoneration y'ivyo Yesu yarikuye mu nzira, abwiye ati ivyo ntukabisengere, ngo nimugahagarika umutima w'ivyo murya cyangwa w'ivyo munywa, ngo kuko so arazi ivyo mukenye. Ico nabwiye abakristo, ntuzosubire gusengera ngo nzorya ikiheto. Oya, sengera umutwaro wo kugororoka, sengera umutwaro wo kurondera Imana, sengera umutwaro wo kunywana n'Imana, kuko uyo niyo Bibiliya itubwira ko turondera. Ngo mubanze murondera ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo, ibisigaye muzobiherega ubuntu. Ariko abantu bahagaritse umutima n'ivyo kwambara, bahagaritse umutima n'ivyo kubaho ejo, bahagaritse umutima no kubazobaho. Oya, Bibiliya ivuga ngo ibanga ryayo irisangiye n'umugororotsi. Gororokera Imana. Nagomba nakubwira muri iki gihe, yaba hari ibintu bigutwaye, yaba hari ibintu biguhagaritse umutima, ivyo bintu byose nta gaciro bifise. Igifise agaciro, sangira Imana kugororoka. Uze wamuririra kugororokera Imana, uze wamuririra gutera intambuko mu vy'Imana, uze wamuririra gutera intambuko kumenya Yesu, uze gutera intambuko wunguka ivyampwemu. Aho ibisigaye bijya biduhagarika imitima, Imana izobiduha. Imana yarabisezeranye ko izobiduha. Imana yarasezeranye ko izobiduha, ngo nta kintu izokwigera yima ku bagenda bayigororokera. Ntibikunda. Umuntu w'umugororotsi afise amasezerano akomeye. Umuntu w'umugororotsi afise uburenganzira bukomeye, afise ivy'Imana yamuteguriye, ngo nta kintu na kimwe Imana izogenda yima abagenda bayitunganiye. Ayo n'amasezerano y'Imana. Ivyo biriko bivuga ko umugororotsi, nimba Imana ivuga ngo nta kintu na kimwe izokwigira yima ku bantu bagenda bayigororokera, nta wundi mutwaro rero nobwira mu mitwaro ikomeye nkwiye guhagarara nayo, nkwiye kugira umutwaro wo kugororokera Imana, kuko ngo ibanga ry'Uhoraho rifiswe n'abamugororokera. Niwagororokera Imana, Imana yo mw'ijuru izogenda kwihishurira, izogenda kwiyereka.
namwe twicara ngaha nkicarana n'uwo twubakanye tukavuga tuti dukeneye kumenya icyo Imana iriko iravuga, dukeneye kumenya ibyo Imana iriko iravugana natwe, tukagira igitabo, ico gitabo ukandika uyu munsi uhoraho yavutse, uyu munsi umwami yavutse, uyu munsi Imana yavutse, kandi ibyo Imana yavutse tukabyandika, cyangwa Imana yadutumye ku muntu tukabyandika, cyangwa Imana yadutumye kugira neza umuntu tukabyandika, hanyuma dufise igitabo c'intibagiranwa twama twanditsemo ibyo Imana ivuga, kuko ibanga ry'uhoraho rifiswe n'abamubaha. Aho rero tukandika munsi mu gitondo navyutse bati hariho umuntu naraye Imana yaraye iranyereka Imana nimero ziwe izima mu ndoto nca ndazinduka ejo mw'ijoro ndiko ndamwandikira, none yazindutse mu gitondo atanga ndiko ndamwandikira, hari ivyo Imana yari yambwiye, kuko n'izo nimero nta nizo nari mfise, nari narazitaye kera cane. Kubera iki? Niyo turyamye uhoraho ategerezwa kuvugana natwe. Iryo ni itegeko twabwiye Yesu duti twaraguhaye umwanya, twaraguhaye ibihe, nta vy'isi turiko turagwanira. Nabwiye abantu nti nta mafaranga ndiko ndagwanira y'iyi si, no muri Amerika nta mafaranga ndiko ndagwanira, siyo naje kurondera, naje kurondera ico Imana ishaka, kuko amafaranga Imana yarayambujije. Mu gihe yampamagara yambwiye ati amafaranga ndayakwatse, uyo mumarayika nsanze nsinziriye mw'ijoro ambwira ati amafaranga ntukakurikira amafaranga ntacazumarira, ariko ndaguhaye umugisha ndakwatsa amafaranga. Rero naho ni ngaha nta mafaranga ndiko ndahiga, nahariho ari menshi, ariko twifuza kugororokera Imana, twifuza kurondera Imana, twifuza kubana n'Imana, twifuza kugendana n'Imana. Utwo duke bana wavuze ngo nta mafaranga uzoma, umpaye umugisha. Rero amafaranga twaranyuranywe kera, nta nayo ndiko ndahiga, nta nayo ndondera, ariko ico ndondera n'umugisha w'Imana. Mana urampezagira, Mana urampa umugisha, irazi ingene bicisha, irazi ingene tujana. Nakwifuriza rero muri iki gihe ntugahagarika umutima ngo urare uranze imitsi. Imana irazi aho ibintu biri, Imana irazi uburyo yo guhezagira, Imana irazi uburyo yaguhezagira ku kazi, yaguhezagira mu bikorwa ukora, irazi ingene biguhezagira. Jewe nashitse muri iki gihugu ndababariye gatoya, nukuri naragiye ahantu ndarondera akazi ko gukora gasanzwe, hanyuma rero abantu baratanga nawe ati jewe nzobakorera iminsi 3 gusa, iyindi minsi ine ndafise ikindi kiraka nkora. Hanyuma bakaba bibaza bati ngo n'amafaranga nja guhiga ahantu, hoya nimfise iminsi 3 yo guhakorera, iyindi minsi ine niyo gukorera Imana. Nayihaye Imana, Imana nayicirugura urugi waho nza ndagenda hirya no hino, nta bindi bati jewe nzorondera utwo dufaranga two kuri iyo nzu, ariko ibico nahamagariwe ubutumwa bwiza, nahamagariwe kuvuga ubutumwa bwiza. Nico abasiga barondera amahera nibayarondere, kuko ni vyiza ko nico bahamagariwe. Mugabo umuntu wese akwiye kuraba umuhamagaro yahamagawemwo. Je nahamagawe umuhamagaro w'ubwami bw'Imana, nayo amafaranga twaranyuranye kera, ariko Imana yambwiye ati nzoguha umugisha. Nimba izowumpa rero reka ndawubemo muri ivyo bike, ariko nshishikara igikorwa Imana yampaye. Muntu w'Imana ntuhagarike umutima biri iruhande hirya no hino, gororokera Imana. Gira umutwaro wo kugororokera Imana, gira umutwaro wo kurondera Imana, gira umutwaro wo kugendana n'Imana, kuko n'abazokumva inzamba n'abafise ibanga ry'Imana. Saba Kristo babatijwe hareze imyaka myinshi, saba Kristo ngo ariko hoya suburirimbi sumukozi n'umuntu afise ibanga ry'Imana. Abo nibo bazokumva inzamba. Nagomba wumve iki kintu, ntuze wibaze ngo uzovyuka rimwe ngo inzamba ibo, oya, n'abantu Imana izoba yarateguye, n'abantu Imana izoba yarabitsemo ibanga ryayo, n'abantu Imana izoba yaragiriye neza, bazokumva iyo nzamba. Ariko iyo nzamba abarinzi bavuze ngo ni yakabanga, ni abanyebanga, si abantu bose, n'abantu bafise ibanga ry'Imana. Bantu barahumuriza ukasanga umuntu aryamye, aryama ariko ararota abadayimoni, aryama abona ibisigo bimwica, aryama abona imbuga zimurya, aryama abona ibiyabu bimwiruka inyuma. Oya, uracara ahantu hadatomoye. Garuka, hari ikibanza c'umugororotsi, hari ikibanza c'abantu bafise ibanga ry'Imana, hari ikibanza Imana yateguriye abayikunda, kandi niyo nzamba izokumvwa n'abayikunda. Si abantu bose mu vyumve, n'abantu bafise ibanga ryayo, bagendana ibanga ry'Imana. Rero igicambere nagoma so ndakwibutse ngo abagororotsi bonyene, uvyumve niko Bibiliya ivuga, bonyene nibisanga ibanga nabo. Ikigira kabiri, soma yajya muri Yohana
igice cya 14 ndasoma imirongo mike gato ya 14 nsome ku 15 ngeze ku 17 hajya nyene 14 21 kugeza 23 hanyuma 15 14 15 dutangure 14 kuri 15 nimwankunda muzokwitondera ivyagezwe vyanje nanje nzosaba data nawe azobaha uwundi mwitsa ngo azabane namwe ibihe bidashira niwe mpemu w'ukuri uwo bisi badashobora kwakira kuko batamubona kandi batamuzi mweho muramuzi kuko abana namwe kandi azoba muri mwebwe dusome 21 23 hajyane kuri 14 21 uri n'ivyagezwe vyanje akavyitondera uwo ni wankunda kandi uwunkunda azokundwa na data nanje nzomukunda kandi tuzomwihishurira Yesu atari Iskariyoti aramubaza ati mugenzi bibaye bite kugira ngo wihishurire twebwe ntiwihishurira abisi Yesu aramwishura ati nihagira uwunkunda azokwitondera ijambo ryanje kandi data azomukunda maze tuzoza kuri we tubane nawe Imana nihabwa icubahiro 15 tuje kuri 14 igice cya 15 ku murongo wa 14 muri abakunzi banje nimwakora ivyo mbagera sinkibita abashumba kuko umushumba atamenye ivyo shebuja akora ariko mweho nabise abakunzi kuko ivyo numvanye data vyose nabibamyesheje si mwebwe mwantoranije ariko nije nabatoranije nabashizeho kugira ngo mugende murama imbuto kandi ngo imbuto zanyu zigumeho kugira ngo ico muzosaba data cose mu izina ryanje akibahe ivyo ndabibageze kugira ngo mukundane Imana yacu nihabwa icubahiro Yesu nashimwe Amen. Amen. iri ijambo rya kabiri nkunda Yesu yavuze ati nimwankunda ni ikintu cy'urukundo rwo gukundira Yesu uyu mutima wo gukunda Yesu kuruta ibintu byose uyu mutima wo gukunda Yesu nk'uko yavuze nimwankunda hari ikintu uzoca ndabakorera ngo nzoca ngena mfata ibiri muri data byose ngo nampemu yera na jewe ngo tuzoca tuza tube muri wewe ewe mbega ubutunzi nimwankunda ariko nimwagira umutima wo kunkunda aca aravuga ijambo rigira kabiri nimwankunda ngo tuzoca tuza jewe na data tubihishurire tubiyereke nimube mukigenda mwenyene mugende mutengati iryo hishurirwa ngo jewe na data tuzona muhemuyera tuzoca tuza tubihishurire ntimuzoba mukigenda mwenyene muzoba mutengati ibanga ngo kuko ngo abisi batamufise ngo ariko mwebwe uyo muhemu muramufise hari ikintu rero kuko twakunze Yesu kuko dukunda Yesu kuko dukunda ivyagezwe vyiwe ndashima Imana ndakengurukira Imana iyo mvuze ko tutari twenyene ndashima Imana iyo menye ko dufise Imana rurema tugendana muri twebwe ndashima Imana ko ataruhagarara tubamwo ndashima Imana ko yamaze kudusezerana amasezerano Yesu yavuze ngo sinkibita abashumba kuko umushumba atamenye ivyo shebuja akora ngo ariko nabise abakunzi banje kuko ivyo nyumvanye data vyose narabibashikanye Imana nihabwa icubahiro hari ivyo Yesu yumvanye se jewe singira umushumba nawe wanukira umushumba Yesu yaradukuye kuri iyo statue yo kuba abashumba ariko yadusize kuri statue yo kuba abakunzi biwe haleluya ndi umukunzi w'Imana ndi umukunzi wa twese ndi umukunzi wa mpemu yera Yesu avuga gukigo nimwankunda nasabye urukundo mukunda Yesu nirugwire urukundo rwo gukunda ibintu nirugabanuke urukundo rwo gukunda isi niruhere ariko urukundo rwo gukunda Yesu nirugwire muri mwebwe mu izina rya Yesu Kristo kuko nimwakunda Yesu mudafise amasezerano nimwakunda Yesu azojana namwe nimwamukunda azobihishurira nta kindi turondera nta ruhagarara tugira nta ruhagarara tukwiye kugenda kuko dufise Imana muri twebwe ilifo yuko ivyo tuvuga bigira evidence muri twebwe bitugaragarako ninavuga ko nkunda Yesu reka ndabimenye ko Yesu nawe nkunda ninavuga ko nkunda Yesu reka nanje ndabimenye ko nkunda Yesu muri iki gihe urukundo rwo gukunda Imana ruko ruhera mu bantu
urukundo rwo gukunda Imana ruko rugenda ruhera mu bantu, ariko ndiko ndakwinginga mwebwe mugira ubuntu bwo kuza murakorana gutya. Ndasabye mu muryango nimukunda urukundo rwegera Imana, nimukunda urukundo Yesu, mumufate rwose, mumwihambire ko rwose, nta kintu muzomuburana. Mpemu yarazobahishurira, mpemu yarazobagendera, mpemu yarazobaganiriza, mpemu yarazovugana namwe, mpemu yarazobigisha. Nico nkundira mpemu yararatwigisha. Hari igihe twicara turi kumwe n'umufasoni tubana, mpemu akatugendera akavuga ati nimuhagarike umutima, ngira ndabacishe mu ishure, ngira ndabigisha, hari amaleso mutariga. Natwe tugaca tuvuga ati kaze mpemu yera twigishe rero, ducishe muri igeragezwa, kandi ducishamo tukaca turifatana mu maboko, kuko mpemu azera ritubwiye, mpemu azera tubwiye ko agira twigishe, mpemu azera tubwiye ko ari amaleso tutariga mu bintu by'impemu. Tugaca twicara muri class kavuga ati ubu rero ni mwigire so, murakeneye kwiga kugira ngo ejo bigende neza muri urugendo muri kumwe. Mpemu akaducisha ahantu hagumye, ariko azayatubariye nimuhagarika umutima, ngira ndabigishe, ngira ndabagendere, ndababwira icyo mukwiye kwiga. Mpemu akaca twereka ayo maleso twigisha, hanyuma tugaca tuguma muri ayo. Hari igihe Imana ikujana mu ishure mwene dada, sinzi umugabane urimo, sinzi kuri muri Afrika, ahari hose Imana yatwigisha. Iryo shure rindi rishasha ritwigishije turi ngaha turi babiri. Hanyuma muri ico gihe mpemu acaramanuka, acaramubwira ati umudamu wanje ati ararimenye, ishure ararihejeje. Turavuga nti Imana yanje ndarisigaye mu jengende, none ko tutarihereje rimwe. Ati wowe shishikara ishure, ariko umudamu wawe ndahejeje ishure, ubu aragiye kuronka rero amanota y'ivyo yigiye. Kuva kuri ico gihe ngo acarimuka, cyangwa ararimutse mu akazi gashasha, akazi yifuza, akazi ariko arasengera, kuko ishure ryari riheze. Mugabo je ndari muri ryo, kandi ndarinezera gushishikana niko ndagiye. Bene data, nugahagarika umutima, numva mpemu yara, mureka tujana uko agomba, mureka dukoresha uko agomba, kuko niwe munyamabanga. Avuze ati harageze ko ndaguhezagira, itegure uhezagirwe, harageze ko ndakwigisha, itegure wige, kuko naho wanka kwiga ntawe uzomuca. Numwigisha mwiza, numwigisha mukuru atujana nk'uko agomba. Havuze ati hageze yuko ndagukorera ibiteguro vyakire, harageze ko nkora ibitegure. Arafise uko atwigisha, kuko atuhishurira, ko tugendera. Hari abantu rero bageze aho hantu baratinya, bati naraye ndose nambaye uniforme karabaye bariraguye, ugaje usanga haje ishure ry'ubukene, ugaje usanga haje ishure ryo kugwara, ugaje usanga haje ishure ry'iki. Emera, kuko ni wemera niwe nyene azori gukuramo. Ntihazagira umuntu azokubesha ngo hari umuntu azoza kukubwira ngo Imana imbwiye ngo iraguhezagiye, kandi kugiye kwikujanye mu ishure. Hari ahantu ibigomba kugira ngo itwigishe, hari ahantu ibigomba kugira ngo iducishe. Emera ishure ry'Imana, emera ucane na mpemu yera. Reka kuza urishinga bavuga butumwa bamacakira, noraza kwego Imana imbwiye ngo ubugene mbiguhaye inzu yahe, kandi bize kwirikira kwigisha. Banza wigisha uruheze, abana baba baje kugira ngo bakuderute bagukure mu nzira. Rekana n'ibintu by'abantu b'imisi basigaye bafise ubuvugishwa bw'ibinyoma, bagakuvugishwa kw'ibinyoma, bakurya amahera cyangwa bagukure kw'ivyawe. Tumbera Yesu wenyene. Bibiliya nikivuga niwe nyandura uko kwizera kwacu. Tumbera uyo. Iyo umutumbere rero nta gucisha mu cut shot, akujana mu nzira nk'uko agomba, hanyuma nawe ukamunogera, ukamwumvira, ukamwubaha, ukareka kujana uko ashaka, kuko ntuzopfa, kuko nazokugirira neza, azoshikara kukugirira neza. Rero twabonye ijambo ry'Imana rivuga nimwankunda uzoza ciwe na data tubihishurire, tubabwire ibikwiriye. Hari ahantu usomye muri Matayo igice ca 13, hari ahantu Yesu yabwiye abigisha bamubajije. Yesu bamubajije ati ngo mbega kubera ko ukunda kwigisha mu migani, hanyuma bajya bapagani bagaca bagana atani ico bumvise. Mugabo twebwe ugaje usubira kwa bidufoborera. Yesu arababwira ati mwebwe muri abana b'ubwami, nico gituma ndabafoborera, kuko muri abana b'ubwami, kugira ngo busobanukirwe iby'ubwami. Ngo ariko bajya bapagani nabyo bahawe bajya ngo bafise amaso ariko ntibabona, bafise n'amatwi ntibumva, ariko mwebwe nabahaye amaso abona, ndabaha n'amatwi yumva, kugira ngo mwumve ivy'ubwami. Mane tugirire neza kugira ngo tube muri iki kibanza cyo gutahura no kumva ivy'ubwami. Tugira amaso abona, tugira amatwi yumva, cyane cyane yumva ico mpemu yaragomba, kugira ngo dushobore kumenya ivy'Imana ishaka. Usomye ajya mu Bakorino ba mbere igice cya 2, urasoma ajya ku murongo wa 14 kugeza ku murongo wa 15, naho nosubira kuhasoma. Bibiliya ivuga ngo abo mubiri bamenye ivy'umubiri,
ariko umuntu w'impemu arasesa byose ngo kandi we ntawe umusesa. hari ijambo riri hajya hasi kuri 16 bivuga ngo kuko twebwe ngo ata muntu n'umwe amenye ibyiyumviro by'Imana, ngo ariko twebwe tumenye ibyiyumviro bya Kristo. Ikintu gikomeye Imana ngo nta muntu n'umwe yigeze kwigana Imana, nta n'uwigeze kwihanura, nta n'uwigeze no kumenya ibiba muri yo mu byiyumviro bya, nta n'uwigeze kubimenya, ngo ariko twebwe abo yahamagaye ngo tumenye ibyiyumviro bya Kristo. mu yandi majambo tumenye ibyiyumviro bya Kristo, tumenye n'ibyiyumviro by'Imana, kuko twabihawe muri Kristo Yesu. Ab'impemu barabisesa bakabimenya, bakamenya iby'Imana yiyumvira, bakamenya iby'Imana igomba gukora. Reka dusome ikindi cya nyuma ndiko ndagenda. Itanguriro 17. Itanguriro igice cya 17. Nasoma ku murongo wa mbere. Itanguriro 17. Ndasoma ku murongo wa mbere nshike ku murongo w'8. Aburahamu amaze imyaka 99, Uhoraho aramubonekera aramubarira ati ni jewe Mana ishobora byose, uhora ugendera imbere yanje kandi utunganye rwose, nanje ngusezera n'isezerano nzokugwiza cyane. Aburahamu arapfukama arunama, Imana iramubwira iti raba jewe ubwanje ndagusezera n'isezerano, uzoba sekuruza w'amahanga menshi, kandi ntucitwa Aburahamu ukundi, ariko uzokwitwa Aburahamu, kuko nkugize sekuru w'amahanga menshi, kandi nzoguha kurondoka cyane. Nzotuma amahanga agukomokako n'abami bazokwandurukako, kandi nshize isezerano ryanje ngusezeraniye wewe n'uruvyaro rwawe ruzokuvuka hanyuma, uko ibihe vy'urunganwe rwabo bizogenda bikurikirana, ribe isezerano ridashira, kugira ngo kumbura Imana wewe n'uruvyaro rwawe ruzovuka hanyuma, kandi wewe n'uruvyaro rwawe ruzovuka hanyuma nzobaha iki gihugu wabayemwo uri inyambukira. Nico gituma icyo gihugu cyose cy'ikanani kuba ishamvu y'ibihe byose, nabo nzoba Imana yabo. Imana nihabwa icubahiro. Amen. Imana nihabwa icubahiro. Amen. Iri sezerano ry'abafitanye ibanga n'Imana. Imana ibwira Aburahamu umusavyi wayo ati kuko dufitanye ibanga, hari ikintu ca mbere nashimye Imana ikora ku mugororotsi. Rukiri rudende ubu ndabanje kugukurako. Imana ibanza kugukurako izina rya rudende, izina ryawe waje uri wenyene. Mubwira ati ndagukuye ku izina ryitwa Aburahamu, ariko ubu ndaguhinduye izina jewe cenyene, ndakwise Aburahamu. Ico ni ca mbere. Imana mu kumpamagara naje ndi rudende, nawe yamuguhamagara waje uri rudende, umuntu wese yaje wamanuye, ariko tumaze kumenyanira ibanga nayo, Mana yaciye tugira bwinshi, idukura muri rudende tudushyira muri bwinshi, kuko Yesu yavuze ngo agatete ntigatopfa ngo ntigashobora kwama impeke. Mana yatugize rero muri rudende tugira benshi kubera iki? Kubw'isezerano ryawe. Mubwire iti bwa mbere ndahinduye izina ryawe, coma na twebwe tugahindurirwa amazina. Uko twaje ntiba ariko tumera, uko twaje ntiba ariko tugenda. Imana ikabanza ikaduhindurira izina, kuko twamenyanye nayo. Imana icibwira Aburahamu ati si ibyo gusa, nagomba ndakubwire ngo muri wewe hazokomoka abami. Urabona abantu bagendanira ibanga n'Imana, muri bo kuko ari mu Imana, muri bo bavyara ibintu bikomeye. Ntibavyara abantu baburebure, bavyara abantu bazokomokako, abantu bazogira influence mw'isi. Imana imubwira ati mu nda yawe ndahabonamwo abami, ndahabonamwo abahetsi, ndahabonamwo abantu b'amasezerano, kandi abo bantu bazogukomokako. Hari ikintu nakubariye Aburahamu utarapfa. Ngoma nakubwira ko nzoba le garant y'iyo generation. Imana ikemera kuzoba garanti ya generation yiwe, kuko yagendanye Imana, kuko yari afise ibanga ry'Imana. Mwasomye hajya hepfo ngo nzoba Imana yabo
n'abazogukomoka ko bose si wowe wenyine n'abazogukomoka bose nzoba imana yabo nzobakurikirana. Ikigira katatu, iki gihugu nyene umengo watsemwo indaro ndakiguhaye nzogiha abana bawe bantu b'Imana. Oh, haleluya haleluya haleluya. Bantu b'Imana nimuze tugwanire kugira ibanga n'Imana, kuko nitwabaza tusigaye twenyene. Hari iby'Imana isezerana naho no banarapfuye. Nabwiye abantu ndigomba kuzosinyirana amasezerano n'Imana imbere yuko mva mu mubiri, imbere yuko nja kwa data kuruhuka. Nemenye yuko n'uruvyaro rwanje n'abazobakomoka ko bose hariyo garanti ndabasize ko nzorinde mpfa nsinyiranye n'Imana. Turakwiye kugira amasezerano manini, pana amasezerano gusa y'ibi bisanzwe, ivyo kwambara, ivyo kurya, ivyo n'ibintu bito. Naho ushaka kunjaka kubisengera Imana izobiguha kuko yarabisezeranye. Ariko hari amasezerano tugiye gusenyeranira imbere yuko dutaha. Ndasinya nayo ikambera garanti ti naho ugiye uruvyaro rwawe nzorukurikirana, naho ugiye igihugu nzokibaha, naho ugiye nzobagirira neza. Ico nico gituma nkunda Imana. Ega se nkunda Imana kubera gusa nkunda Imana, nkunda Imana kuko même après mon départ Imana izokwitwararika ivyacu, Imana izokwitwararika abiwacu, bana twavyaye, abana dusize, Imana izobitwararika, abuzukuru uzosiga zobitwararika. Yabwiye Dawidi ati kuko wari umusavyi wanje ndagusezerana isezerano, ku nkoma mu ntebe y'uruvyaro rwawe ntihazobura umuntu yamahagara imbere yacu. Turakwiye kuba muri uko kibanza, kugenda n'ibanga ry'Imana. Imana ikagira ikintu ivuga, Imana ikagira ikintu isezerana. Yavuze ati ngo niki gihugu ujyanyemwo, ukijyanye muri nyambukira, ariko nagira ndakubwira ukiriho nzogiha abana bawe, nzogiha uruvyaro rwawe, kandi mu ruvyaro rwawe hazokomoka kw'abami, hazokomoka kw'abaherezi, hazokomoka ko n'umugabo w'imyaka 99 ariko arabwirwa ibintu nk'ivyo, kuko yari afitanye iryo banga n'Imana. Ngati kubw'ivyo ngira ndaguhishurira ibiri imbere, ndaguhishurira ivyo nzogukorera, ndaguhishurira ingene nzobana nawe mu ruvyaro rwawe, ndaguhishurira ndakubwira yuko nzozigama, nzocana nago, nzobana nago, kandi ndakubiye ko gukomoka kw'abantu bakomeye. Nico gituma ntimuze mwemere ko mu rubyaro rwacu hakomokamo abantu ba burebure. Muze musenga Imana haze yakomoka ko abantu bazokwenfluence isi, abantu bazokunda Imana, abana kubuzukuruza no ku ruvyaro tutazi, kuko tugiye dusinyiraniye amasezerano n'Imana. Mwabwiye abantu nimutagena musinyane amasezerano n'Imana, aba bana twavyaye mumenye ko basa nk'abavukiye mu kindi gihugu. Twebwe twavukiye muri Egiputa, rwo twavukiye ahantu h'amageragezwa, Imana iraducorora iraduha agakiza. Ariko aba bantu bavukiye nk'i Kanani, bavukiye mu mata, bavukiye mu mamodoka, bavukiye he? Attention, tugumize Imana hagati mu miryango yacu. Ntukareke umwana akora ibyo ashaka, mugumi iruhande, mumenyesha Imana, mwigisha Imana. Uzorinda upfa senga Imana ya data, ntuze mubareke ngo mubahe liberté ngo bakore ibyo abanyakanani bashaka. Hari igihe bashika mu bihugu byo muri Amerika, hari ahantu nagiye kwigisha ariko ndabibabwira, mwirinde kubigisha ingeso z'ikanani. Aha ni igihugu abana bavukiyemo, bakuriyemo, babona byose biriho. Iyo turavuga Imana ntibatahura ibyo tuvuga, ariko tukwiye kwama tuvugiye Imana no mu nzu zacu, tukwiye kwama tubwira abana bacu Imana mu ngo zacu. Mubarinde kwadukana ingeso. Hari ingeso zo muri Amerika, hari ingeso z'i Buraya, hari ingeso zo muri Aziya. Mubarinde ingeso muzobona zitameze neza. Mwame muri hafi Imana ize yamiri mu ngo zacu, Imana ize hafi yacu, kugira ngo nibatubona mu Imana nabo nyene bashima Imana. Nimuze murekera umwana gusa ngo yitwara uko ashaka, ngo umwana ngo nta kundi, ngo ni mu gihugu ca liberté, ngo nta kundi, ngo kandi ngo ndamukariye ngo bazoca amagara polisi. Eka kara haguruka, ntuze wemerera umwana agenda uko ashaka. Muhagurukire umuhanure, naho yo bakuze muhanure, kugira ngo Imana igume muri twebwe, Imana igume jana natwe. Rero turabashimiye. Mwagomba rero kugira ngo muri igihe dusenge Imana. Usomye muri Yeremiya igice cya 31 ugasoma ku murongo wa 31 ukageza kuri 34, urahabona ijambo ry'Imana, aho Imana ivuga ngo nibazoba bakigishwa Imana, ngo kuko jewe Imana jewe ubwanje nzoba muri bo, ngo kandi no kurahira bazorahira izina ryanje, ngo kuko jewe ubwanje nzobiyigishiriza, nzobana nabo, nzobagirira neza, ngo n'ivyaha bancumuyeko nzovyibagirwa, sinzosubira kandi kuvyibuka ukundi, kuko Imana yaramaze kurahira kubana nabo no kujana nabo. None nagomba ndababwire bene data, mu gusozera byari ibintu bine cyangwa bitanu nagomba ko ngwibanga ry'Uhoraho
ifiswe n'abamwubaha. Muri iyi minsi sinzi ikintu uri kurirukangana naco, muri iyi minsi sinzi ikintu uhambiriye uri kurafata, muri iyi minsi hageze yuko ufise ikintu iburyo icibumoso kirekura, hageze ko ukwiye kubana n'ibintu ariko utabana navyo, harageze ko n'amafaranga ubana nayo utabana nayo, harageze kubana n'ikintu icyo ari cyo cyose ukagikura ku mutima, ukareka Imana ikabanza igasubira ikima, kuko ibi bintu byose ubona turiko turagwanira nta kintu na kimwe kirimo garanti izotugarantisa yuko tugiye amahoro. Oya, nivyo dusize inyuma, ariko izotugarantisa ko tugiye amahoro nuko kumatana n'Imana, kumatana n'Imana, kuko Imana n'Imana ihoraho. Twebwe dusigaje nk'imyaka 20-30 tukava mu mubiri, ariko dufise Imana ihoraho, Imana ibaho ibihe bidashira, Imana ishobora kwitwararika abana bacu, Imana ishobora kwitwararika ibyacu. Iyo niyo ukwiye kumirako, iyo niyo ukwiye gufata, ntihakagira ikintu kigutwara umutima. Menya yuko hari muri iyi minsi mbega hari ikibazo ufise, umva hari ibanga ry'Imana ukigenda ntavyo nzi. Raba ubukingo bw'umuntu, mwene yavuze ati burya uko wiyumva niko umeze. None nagomba mbaze, n'uyu munsi nagomba ndakugemurira iri jambo, ufise ibanga ryagute? Ugenda niki muri minsi? Mbega wumva umeze nka Simeyoni ko yari mu gikorwa ariko afise ibanga, yari afise ibanga. Mbega none wewe muri iyi minsi uryamanye iki? Mbega wumva ufise kugororoka nk'imigabo? Mbega wumva ufise gukunda Yesu nk'imigabo? Mbega ufise amasezerano yuko atakira Imana ishobora gukora itakwibiye akabanga? Muri iyi minsi ukaba ukiri mu bugaragwa, muri iyi minsi ukaba ubona ko iby'isi byagutwaye, muri iyi minsi ukaba ubona ko ufise gusa uruhagararo rwahagaze imbere. Muntu w'Imana, haracariho Imana ivuga, haracariho Imana isezerana, haracariho Imana ihishura amabanga, haracariho Imana iduhishurira. Nta hantu namwe hashiriho mw'isi nabwiye ahantu hashobora kwishukira ubwami bw'Imana nafashe ikiruta inzahabu, nafashe ikiruta ibintu byose Margarita, ico kintu nafashe n'ubwami bw'Imana. Nta kintu na kimwe kizoza kinkanga mw'isi, yaba ariho ikintu nsigaje ni inyota yo kubona Yesu. Naho ibisigaye mw'isi nta kintu na kimwe bimbwiye. Ntumbwire amafaranga ntaco ambwiye, ntumbwire ubutunzi ntaco buvutse, ariko umbwire nimba nonezerwa nuzuye mpwemu yera. Nonezerwa mfise Imana muri jewe, nonezerwa nkunda Yesu muri jewe. Nibwo butunzi bwa mbere mfise, nibwo butunzi bwa mbere noryamana nabwo, kandi nibwo butunzi nosigira n'abana banje, nibwo butunzi nosigira n'abuzukuru banje, nibwo butunzi nosigira n'abandi, n'ugukunda Yesu. Mbega wumva urukundo ukunda Yesu muri iki gihe rumeze gute? Rumeze gute? Nurwo ruheyiheyi ko yavuze nimwankunda nzobihishurira. Iryo ni isezerano ryiwe. Ntituryama nk'impere n'amandiko ndabivuga, turyama nk'abantu b'Imana, mpwema katumanukiramo, mpwema kavuga, tukavyuka dufise intsinzi, tukavyuka dufise les informations du ciel, tukavuka dufise information iva kuri mpwemu yera, atari ko turiko turiruka gusa n'uruhagarara n'ibiduhagaze imbere, ariko naho tubibona dufise ayandi makuru iruhande. Mbega nagoma ndakubaza, hari amakuru uherutse? Hari amakuru uherutse? Erega ntuzovuge ngo inzamba ngo izovuga, erega izovuga, kandi mu gihe ata connection iriho, atabanga mufitaniye nayo, nukuri nibaze bakubeshe, nta nzamba uzokumva. Nzamba izokumva n'abanyamabanga bayo, abantu bafitaniye ibanga. Irafise ukuntu izobihishurira, afise ukuntu izobabarira. Maze iminsi niko ndakubarira, ubu harageze, tegura, harageze, mbega arafise uko azobikora. Ariko nimba urangariye mw'isi ukaba uhagaritse umutima n'ivyo urimo, nukuri uri kure y'Imana. Twagomba dusenga Imana, twagomba tubaze. Mbega warataye agakoro, warataye amamega. Nta mamega ugifise muri iyi minsi. Erega iyo dufise amamega ya mpwemu yera baravuga ngo remwe ngo connection ntayo. Erega nta mamega mfise, nta mahera mfise yo kugura amayinite. Ariko nagira nakubwira, ufise amamega yo mu buryo bw'impwemu, urahishurirwa ijambo ry'Imana. Ufise amamega yo mu buryo bw'impwemu, uraryama ugahishurirwa. Ufise amamega yo mu buryo bw'impwemu, uragenda mpwemu yera akavuga.
ukamwumva mu gutwe ko aravuga ati harageze ufise amamega mpemu arakubwira kugenda meme na kure ivyo utari kuriyumvira kuko mpemu muri kumwe connection yuzuye. Mugabo muri iyi minsi urashobora kuba warataye connection, urashobora kuba atana amamega ugifise muri iyi minsi. Twagomba huri shira ikiganza hejuru rero dusenga Imana tubwire Yesu suri ugaruke kuryabanga, suri ugaruke kera waravugishwa nawe, ega kera warerekwa, kera waragendegwa, kera waravuganwa na mpemu yera, none byagiye he? Ega ivyo nibiduhindura ngo turi muri Amerika, ahubwo muri Amerika niho naboneye Imana kurusha, niho narondeye Imana kurusha, kandi hariho amageragezwa menshi, hariho ibintu bihamagara byinshi bikeneye kubaho, bikeneye kugira ubutunzi, ariko ivyo twarabishize iruhande. Tugomba Yesu watuwambiye ku musaraba, uyo niwe yampamagaye, uwo niwe nifuza. Rero sinakunda Imana kuko ndi mu Burundi, sinakunda Imana kuko ndi muri Kenya, sinakunda Imana kuko ndi muri sinakunda Imana, oya nkunda Imana kuko nakundanye nawe, nta kizoshobora kumpindura. Iyo ni statement ifitaniye nawe, statement ifitaniye n'umudamu, tuzokorera Yesu, tuzokunda Yesu, nta kizoduhindura. None wewe uriho, erekana ikiganza, sinzingire bacerekana, sinzingene bigenda, hanyuma tugusengera Imana. Garuka ku murongo, garuka kwibanga, garuka kwibanga. Turacafise mpemu yera, turacafise Imana. Nta bintu by'imikate tugiye kuza turabwira abantu. Uya urakoze umaze kuzura shira ikiganza hejuru. Nta bintu by'imikate tugiye kuza turamenyereza abantu. Yesu yari yarabwiye abigishwa biwe ngo ariko arabagaburira, baranezerwa, baravuga bati ngo ngo turaronsa umwami aduha imikate, barabakirisu b'imikate gusa. Hanyuma Yesu ngo ariko amaze kuvuga arahindura imvugo ati uburya mikate n'abaheco sivyo biri uyu munsi, umuntu wese azorya akanywa ku maraso yanje uwe niwe azobaho, ngo abantu bose baca baramuta, kuko yarageze kwaha ibintu by'impemu, ibintu byakomeza kuko iby'imikate birahera. Hanyuma rero ngo acarabaza abigishwa biwe ati ngo none namo mugomba kunsiga mwigendere. Abigishwa baramubara ati mbega twogusiga tukagenda kuri ko ari wewe ufise amajambo y'ubugingo, abasigaye n'abagomba amajambo y'ubugingo. Komba kubwira umuntu hari uwundi dusenga Imana, shira ikiganza hejuru. Cendi baza ko cange noca senga abamaze kuboneka, senga tubashira mu Imana. Mana yacu mu ijuru, haleluya. Ndagushima wowe watwiyeretse, ndagushima wowe dukunda, ndagushima urukundo rwawe rusanze mwami, dusanga iyo twari turi. Pawulo yavuze ngo ni wadukunze kandi udupfira tukiri abanyabyaha. Iyi minsi ni mibi, iyi minsi ni mibi. Abantu bariko baratakaza umurongo, abantu bariko baratakaza ivyizigwa, abantu bariko baratakaza ibyo batanguriyeko. Iyi minsi kuko ari mibi. Yesu waravuze ngo abantu bazota Imana, ariko twebwe ntituri mu biyonjo, ngo turi mu baguma kugira ngo mwama agakiza kabagume muri twebwe. Mu izina rya Yesu Kristo, ijambo ni ijambo tubivye gusa, turibivye muri iyi mitima twumvise n'abazotwumva. Iki gihe ni igihe cyo kwikangura kurondera Imana, iki ni igihe cyo kwikangura kubana n'Imana. Ndasengeye ababene data mwami batsinzwe n'ijambo ryawe, bakaduza ibiganza, ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo. Ndasavye amaraso ya Yesu Kristo, haleluya haleluya haleluya. Mana babonekeko, Mana bagirira imbabazi, Mana baharire, Mana ndabasabiye imbabazi, Mana ndabasabiye ikigongwe. Hari abantu bamaze mwami gusubira inyuma nka Dema. Paulo yavuze ngo twajanye kuvuga ubutumwa afise uwundi mutima, ngo agendana nanjye afise umutima wo gukunda isi, ngo ashitse ahantu hari ibintu by'isi, ngo acarampeba. Ngo ashikamisha Timoteyo, ariko wewe ndakubwira ngo usubire kandi ufurure ingabire muri wewe kugira ngo ushishikare kwaka. Mana yo mwijuru turasenga bene data,
hari ahantu bumva batakaje, hari abantu bumva ko bazimije Mana ingabire zabo nyakubahwa. Turasabye amaraso ya Yesu Kristo, maraso yeza, maraso atunganya, maraso yuhagira. Mana namanuke, Mana bagirira imbabazi, Mana bagirira ikigongwe mu izina rya Yesu Kristo. Maraso ya Yesu Kristo ababoneke ko Mana, baharire Mana, baharire Mana, baharire Mana, baharire Mana, baharire Mana, ubeze rwose Mwami mu maraso ya Yesu Kristo. Nibezwe, nibatunganywe Mana, bakure muri ico kibanza kibi, ico kibanza bamaze mw'isi bisangamwo, ico kibanza bamaze mw'isi barimwo. Ndakwinginze Mana, bakure muri ico kibanza, bakure muri ico kibanza, bagarukane ku masoko. Bari mu bibanza by'ubugaragwa, bari mu bibanza by'ubugaragwa, barumaniwe Mana, umwumura bishe Mana. Ndakwinginze bagarukane ku masoko, bagarukane ku masoko, bagarukane ku masoko, bagarukane ku masoko n'izina rya Yesu Kristo. Bagarukane ku masoko Mana, basubire ku isoko ryawe nyakubahwa. Umaze kubuhagira, umaze kubeza, umaze kubaharira mu maraso ya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu. Umaze kubagirira neza Mana, nibasubire ku isoko ry'ijambo ryawe Mana, basubire banywe, basubire bashira inyota mu izina rya Yesu. Basubire bashira inyota, nibasubire banywe, nibasubire bashira inyota mu izina rya Yesu. Uzoba ukoze nyakubahwa. Jambo ryawe rero rigira ubushobozi, jambo ryawe rihingura umuntu wese. Urakoze kuba mpaye aka kanya, urakoze no kuri bene data twarisangiye. Ubahezagire Mana, kandi uhezagire ijambo ryawe. Twebwe nta kindi tumaze, turabiba gusa ijambo, ariko urikomeza n'impwemu yera niwe agira icamara, akarikomeza mu mitima y'abantu, maze rikagira aho rikura umuntu, rikagira aho rimushitsa. Urakoze kubahariye, urakoze kubejeje, kandi urakoze kubagiriye neza. Icubahiro kibi cawe, ni mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu niyo tubasengeye uko. Amina. Amen. Amen. Imana yo mwijuru ibahezagire. Amen. 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 Yesu nashimwe. Amen. Amen. Nuko turashimiye Imana ku majambo iduhaye, dushimiye n'umukozi yumviye akayatuzanira, kandi twongeye kandi no guha kaze abashitse twamaze gutanga kaze. None kandi murabona abonye ko turi kumwe na mwarimu Edi Nicizanye, mwarimu wacu. Mbega turamuhaye kaze. Kaze cyane. Tugomba rero dushishikare kugira ngo dusenge Imana kuraba bene data bafise ingwara canke bafise n'indi mitwaro. Hari igihe n'umutwaro wa ku muntu ukamera nk'ingwara, ariko muri kano kanya ko Imana itugiriye neza ikaduha aya majambo afise ububasha bwo kuduhindura tukamera uko ijambo ry'Imana rivuze ko rigomba ko tumera. None rero tugomba tyo dusenga Imana kubw'imitwaro no kubw'ingwara. Umuntu yumva afise intege nke mu buryo bw'umubiri canke afise uwundi mutwaro, yorengukana imbere y'Imana, ace aduza ikiganza imbere y'Imana. Tugomba dusenga Imana, kandi iyo dusenga tubizi neza ko yumva. Twarayibonye, ntabwo ari Imana teorike, ni Imana twabonye mu bikorwa, ni Imana twabonye, nagomba mvuge ngo twiboneyeko, twabonye ku bugingo bwacu. Iyo dusenga dufise ivyemezo, dufise intahe zikomeye zizima z'uko ari Imana yumva amasengesho. None rero tugomba cyo dusaba umukozi w'Imana mwarimu Edi asengere aba bene data bagwaye n'abafise imitwaro yindi tutiriwe turayidondora, iri mwijuru, imwe ibona mu mpisho, ibone ico umuntu arengukanye imutabare. Kaza Dusenge. Mwami Imana, Mana uhambaye kandi ugororotse,
turanezerewe cyane uyu mwanya wari warabitse ahantu ho mu ibanga ryawe kugira ngo twinjiye tukikonekita kuri iyi platiforume uzuganiriza imitima yacu. None turagushimiye cyane kandi ijambo ryawe mwami Imana ryamye rigenda ryikurikiza ibimenyetso n'ibitangaza, nico gituma bano bakubashe uri umudahemuka ku isezerano, iri nibanga ribaye muri bo ry'uko ushoboye kubakiza, ry'uko ushoboye kubaremurura mu yabo mitwaro. None turaguhaye kaze kuyafise igisata, kuyagwaye mw'izina rya Yesu, ya mishishago yawe ikiza Kristo Yesu igendagende mu ngingo ziwe, yumve kuroranirwa, yumve gusanasanwa guturutse kuhoraho, agira ishimwe mu mutima mw'izina rya Yesu. Wowe uhamagara abarushe n'abaremere ngo baze kuri wowe baruhure, aba basavyi bawe mwami Imana bafise imitwaro banyikiza. Niwe watubwiye ko dukwiye kubanza kwitwara ku bwami bw'Imana no kugoroka kwayo, ngo ibisigaye vyose urabitwongera. Ibi ni inyongera kubw'iyi mitwaro, biri mu nyongera nibagira umwitwarariko w'ubwami bwawe ugororoka. None ugiriye neza umuntu wese akwizeye, umuntu wese aguhereje kw'ivyizigiro, akubone nk'Imana muri vyose mw'izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Amen. Ko rero turashimira Imana muri byose, kuri ayo majambo ahambaye Imana iturungikiye. Twumvise byinshi, harimo ijambo rihambaye rivuga ngo nimwankunda muzokwitondera ibyagezwe byanje. Mbega ibyagezwe bya Yesu ni bingahe? Nta numwe anyishuye kuko ni byinshi. Mugabo nagomba mwibuke ko Yesu yagize hierarchy y'ibyagezwe abibajijwe n'umuntu. Amubaza ngo icyagezwe gisumba ibindi ni iki? Hanyuma ikindi gihe yavuze ngo ndabahaye icyagezwe gishasha. Mbega gishasha kivuga gute? Ndabahaye icyagezwe gisha. Ntawo tubwira ngena kivuga icyagezwe gisha Yesu yatanze. Agira neza urukundo niwe bose azomenya ko babigishwa banje. Yesu abahezagiye. Icyagezwe gisha yavuze ico kirimwo mu kigaragaza yuko ukunda Yesu. Nukuvuga nugukunda bene data, nimukundane. Nico cagezwe Yesu yavuze gishasha. Hanyuma rero maze iminsi muyamishuriye iryo banga anyigisha umugani w'ikirundi uvuga ngo nta ndagukunda nkakwankira umwana, ntabagukunda ruba ruruhendo. Niko abarundi bavuze. Umuntu rero yovuga ngo numuhizi wo gukunda Yesu canke wo gukunda Imana, akanka abana b'Imana, aba ari umubeshi. Yesu adufashe cyane. Nitwakunda Yesu bigaragarira mu gukunda bene data, kuko umuntu avuze ko akunda Yesu canke akunda Imana mugabo akanka bene data, aba ari mambata, ntibiba biri byo, aba ari umubeshi. None rero Yesu adushoboze kugendera muri urukundo, kandi twumvise ko ari ibanga kubagororotsi. Nariko niyumviriye ngena ubugororotsi canke kugororoka ari investissement très productif. Ni investissement ihambaye kubera iri productif, itanga umusaruro muri present no muri kazoza. Itanga umusaruro kuri twebwe no ku ruvyaro. Niko twumvise ni productif de manière transgénérationnelle. Ni gitangaza. Abantu twari kubimenya niho twari ku investisa cyane, kuko niho hatanga, niho hariho assurance yuko le cours d'échange itagira ko impact, ibintu biduga bimanuka. Ibiri yivuga ahandi ijambo rivuga ngo urubyaro rw'umugororotsi ruzogira umugisha. Yesu nashimwe.
Amen. nuko rero tugomba duhe kaze bankadirere batumenyeshe amatangazo yo muri iyi ndwi kaze. tunashimwe Amen. Amen. ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amatangazo muri iyi ndwi nta porogaramu nshasha ni ya porogaramu nyene y'amasengesho yo muri serire n'amasengesho yandi aba kuwa mbere. Kuwa mbere ugomba kuyajamwo arabanza kubaza, ariko ubundi mu maserire muri Afurika bakabona kuwa gatatu saa tatu kugeza saa yine zo mw'ijoro, no muri Erope ni kuwa kane saa tatu kugeza saa yine zo mw'ijoro, hama kuwa gatanu ni muri Azi saa kumi kugeza saa kumi n'imwe, hama kuwa gatatu no kuwa porogaramu nayo nuko nyene. Hama ico twokwibukanya gusa no kubera ari periyode y'abantu bariko baraza kwiga amashuri situ aho amahane y'akademike atangura muri aya mezi yo kw'icenda no mu kw'icumi, ko twogerageza tukaza turabereka uwo murongo, hama kandi n'abantu bariko n'abatabaje kwiga ari bagiye gukora ari nko mu bindi bihugu bari baje Dubai canke ahandi, ko twababwira ubu mwanya tukabubamenyesha kugira ngo basi mu ndwi hagati bigoye mugabo kwa Mungu ho bishoboke, kuko amasaha ya hariya ntari kure cane yaya dukoranirako. Amatangazo yaraye, Imana ibahezagire. Akoze cyane, nuko tugiye gusozera kandi twongera kubibutsa ko ari byiza iyo twikonekise kuri uyu murongo. Ni byiza abo bishobokera gushiramo video, ni byiza ko tubona bene data, kandi n'uwo bitashobotse ko ashiramo video ni byiza ko araba acikonekta ko yashitse ko izina ryiwe, kuko birashobora kugorana. Nk'ubu tugombye kubwira umuntu ngo asenge tukabona ariko marike gusa ya telefone, tuza kumenya neza uwo ari we. None rero ibi tuzohere tuvyitwararika, umuntu arabe ngena yikonekse ko arabe ko izina ryiwe ririko, nivyo vyiza. Bishobotse ari ubushira ko video birushiriza kuba vyiza. None rero turabashimiye cyane mwebwe mwese mwaje kumva ijambo ry'Imana, kandi turashimiye umukozi w'Imana yayobotse akatuzanira ico Imana yamutumye. Hasi nigwa ndababaza ngo azogaruke, ndazi yuko mwese muca muvuga muti ego mahubwo azoze dimanche proche. None rero uko mwemu amurongoye igihe cose n'urugi buguruye, none rero turamuhaye kazi. Hanyuma rero sinzi yuko aja kudusezera, ariko imbere yuko dutandukana tuja gusaba madamu wa Pasteur Blaise ashadusengera. Turagize Imana muri kubera ko muri kuri telefone hari uwo mutabonye Pasiteri Ankaturere ntihari, namubonye. Reka banza turamutse imbere yuko udusezera duseze. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Nagenda nezerejwe no kubona Pasiteri Blaise kandi ndamuramukije mu izina rya Yesu na madamu wiwe. Amen. Murakoze. Hanyuma jewe nta ngorane naho mutanyakira, icyo twari kumwe twari bwakumburana n'ibyo twari kumwe. Ego cyane, murakoze cyane. Ega Pasiteri wacu, Yesu amukorera iki? Amen. Yesu amuhezagire cyane. Murakoze, Yesu abahezagire. Hanyuma nagomba ndabashimire cyane cyane nere no ku murongozi, mwarakoze kuza murumvira muhemu yera mukadutumako. Tuba duhembereye dukeneye aho tuvugira, kandi Imana ibahezagire no kuza muratwiyumvira ko kugira ngo tuganire amajambo y'Imana. Ndanezerewe no gusura kubona abo bene data, no gusura kubona pastori n'abavuga butumwa nabo bakristo ba kera. Imana yo mwijuru ibaduhera umugisha mwese. Amen. Amen. Kaze muvyeyi, turagize Imana. Reka dusenge. Imana turagushimiye iki
Igitondo ciza, uyu muhingamo mwiza watugiriye ubuntu bwo kuba imbere yawe. Tugushimiye igaburo ryiza waduhaye kuri uno munsi, ntuhabwe icubahiro. Imitima yacu iracagukunze Mana, imitima yacu iracakugomvye, no muri ibi bihugu vy'amahanga turimwo turumva tukugomvye gose Mana. Nukuri iri jambo twabwiwe ryo kugendana ibanga, turasavye umuntu wese agendana ibanga muri we, aho tugiye gusubira mu bikorwa muri iyi ndwi, uduhe kuguma twikanga inzamba Mana, ntitube mw'isi nk'abari mw'isi gusa, ariko tugendane Mana iri banga. Egome ndibuka babahizi bajanwa umwami Yesu Kristo igihe Gideyoni yabwirwa gutoranya abantu boja kurwana, ingene abantu baba bafise ikigwanisho bakanywa amazi bareretse. Natwe turasavye muri iyi minsi ya nyuma, amaso yacu ntagume mw'isi gusa, ariko tugume tukureretse. Ivyo navyo twobishobozwa n'iri banga twumvise ko umuntu akwiye kugendana naryo. Turakwinginze rero Mana, ushishikare kurongora umuntu wese, utuzigamire imiryango, utuzigamire abana bacu, mu izina rya Yesu hezagire ibikorwa vy'amaboko yacu, umuntu wese aho aherereye. Uturinde Mana kukwibagira no kukuvako, ariko mpwemu yera ashishikare kubana natwe. Urakoze, uhezagira abera bose iyo bakoraniye. Urakoze, tubisavye Imana mu izina ryawe ryera Yesu. Amen. Amen. Nuko murakoze, twese tujane umugisha w'Imana. Amen. 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 Abafise umwanya baja kutureka minota mikeya yo kuramukanya nk'abasohotse mu rusengero.